ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba televiziyo Heritage ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe n'iganiro kiza kugaruka ku myaka 10 ishyirahamwe Greenland Alliance rimaze ritanguye ibikorwa byaryo mu gihugu cy'u Burundi. Ndi kumwe na Pastor Asher Niyonizigiye niwe yatanguye ishyirahamwe hano ku buryo bwanje reka ndamuhe ikaze. Murakoze ndabashimiye kuri aka karyo muduhaye kugira ngo tuvugane ku buzima bw'irishirahamwe. Nkuko mwabivuze ndi mu baritanguje si jewe nyene ariko ndi mu baritanguje kandi niteka kubona aho rigeze uyu munsi. Ibubamfu bwanje ndi kumwe na Niyongabo Augustin ni coordinateur w'ishirahamwe reka nawe aturamutse. Murakoze cyane ego nibyo nitwa Augustin Niyongabo njejwe ibikorwa wo bituma muhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu birishirahamwe Greenland nande ndabaramukije ndaramutse abatwumviriza. Yego kaze cyane yego ngira nohera kubipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 10. Murakoze cyane yego mbega imyaka 10 mwiyumva gute? Uyu munsi aho tugeze duhimbaza imyaka 10 tumaze turiko turakora dufise ibintu bibiri twiyumvamwo umunezero kuko turavye urugendo twagize ibihe twakoreyemwo tukaba dushoboye gushika muri iyi minsi tukiri ku bikorwa dufise ibyo twashitseko biratunezereye cyane. Ariko ikindi ca kabiri turatewe intege twumva dufise inguvu zo kubandanya aho turi haratandukanye naho twari turi mu 2014. Ubu twarabonye ko bishoboka hari ivyo twagerageje ntivyakunda nkuko twabishaka mugani ivyo twakoze biragenda neza twumva rero dufise motivation dufise ishaka n'inguvu ryo kubandanya. Nk'umuhuza bikorwa wakurikiranye ibikorwa mu myaka 10 mwiyumva gute? Je nabifatiye hagati ariko ku myaka ndahamaze kuko ndamazeho imyaka atari mike kuva 2018 ariko ndakurikirana no kuvuga ngo nkuko Ashera bivuze ari mu batanga ucira hamwe turabise umunezero ariko kandi umunezero wamana n'umwitwarariko wo kubikora gusumba. Rero twibaza ko twashize ku bitari bike ariko kandi turumva dufise n'izindi nguvu tukora ibindi bisumba ibyo tumaze gukora. Kuko tumaze kuja ahantu hatari hake mu ntara tumaze gukorana n'abantu batandukanye abakenyezi ugwaruka abarongozi ni kuvuga ndabona ko hariho ikimazi mbere umuntu ashagira akashimira n'abatanguje ishirahamwe abazanye iciyumviro ko ni iciyumviro ciza cyane ubona ko kumbure ihangiro ry'ishirahamwe ari ihangiro rifite ico rimarira abantu kandi ishobora kumarana n'igihugu. Murakoze cyane reka ngaruke kwa Pastor Asher mbega nyine twumvise Greenland Alliance abantu botahura ishirahamwe gute? Yego ico ni kibazo cumvikana kuko igezina riri mu Congereza Greenland Alliance ni izina riri mu Congereza ndavuze mu majambo make ni nabantu bashize hamwe ivyiyumviro n'inguvu kugira ngo batange intererano zotuma igihugu cacu kiba igihugu kiryoshe kubamwo igihugu gitotahaye iryo green ni bisigura gutotahara hanyuma land ni igihugu nahaturi alliance no gushira hamwe ingufu alliance rero n'abantu bashize ivyiyumviro n'ingufu hamwe kugira ngo batange intererano zizotuma igihugu cacu kiryoha kubamwo itotahara mu buryo bwagutse si mu buryo bw'ibiti n'ivyatsi gusa mu buryo bw'imibano mu buryo bw'iterambere mu buryo bw'amahoro nico iyo shirahamwe risigura. Imbono yanyu mwari mufise muri 2014 yari imeze gute? Mwari mufise ihe migambi? Ico twari dufise twifuza gushikako nk'imbona kazoza canke nk'iyerekwa ni igihugu kirangwa no gukenuka la prosperité kikongera kikarangwa n'imibano myiza hagati y'abantu la harmonie sociale. Aha twari dufatiye kuri kahise k'igihugu murabona ko haba igihugu canamwe cane bamwe bakaja abandi bakaja hariya ugasanga abantu ntibanywana ntibegerana ivyo bigaca bituma icuka kitamera neza mu bantu kandi ugasanga rero kibabaje vyabaye kurunganwe rw'abavyeyi mugabo n'abana bariko babikuriramo.
hanyuma ikindi cya kabiri ni ibibazo nyine by'ubukene urabona ko igihugu kiri mu giheruka mu bihugu bikenya twavuga tuti rero reka turabe ico twoterera kugira ngo igwiza mwimbu riduge la productivité abantu bashobore kugira umwimbu mwinshi kurusha kandi ari benshi maze biduza urugezo rw'ubutunzi mu miryango no mu gihugu muri rusange niyo mbona kazoza dufise ifatanya ivyo bintu bibiri yego reka ngaruke ku muhuzabikorwa n'ibihe bikorwa muba mumaze kurangura muri ino myaka ishyirahamwe rimaze ibikorwa ni byinshi kumura kubivuga mu mwanya w'ikiganiro ntibiba byoroshe ariko mfatiye kuri izo nkingi nkuru zibiri ku bijanye n'uko tworonka ikibano gitekanye abantu bafise amahoro niyo nkingi y'uko abantu bafise umwimbu bafise amikoro ya mbere yo kugira amikoro turakorana n'abakenyezi n'ugwaruka rero haramaze gukorwa ibikorwa bitari bike muri izo ntara nababwiye dukoreramwo zitandatu kuko intara y'indwi n'ishasha aho twegeranya imigwi y'ugwaruka n'imigwi y'abakenyezi kugira ngo bagire ibyo kuzigana no kuguranana kubera intango ya byose nukuronka amikoro y'umuntu inyuma ya mikoro y'umuntu turabahimiriza gukorera ibikorwa hamwe rero hariho ibitari bike twakoze cyane ku bakenyezi bafise amikoro make cyane bafise ubuzima bugoye baba mu mpera z'igisagara hane Bujumbura aho usanga n'abantu bari baje gukora akazi ko mu nzu bagahura n'impanuka zo gutwara inda batifuje ugasanga mu buzima bugoye bamwe muri bo wasanga batembereza ibintu ku mutwe badanaza utuntu tudafashe rero dukoranye kubera turakorana n'amashirahamwe atanga amafaranga Greenland yaragerageje iraronka amafaranga iraha ingurane abakenyezi abakenyezi bashika 80 bo binyuma y'igisagara aha mu mpera z'igisagara kandi twabonye byagenze neza biramaze imyaka ishika 3 turamaze kubaha agashika kabiri turabona ko kumbure ngira ngo umunsi muzohura namo kababaza bo vyivugira ariko turafise intahe zaho bapfuye naho bageze kubera kimwe mu byo twashaka nuko abantu bato batinyuka amabanki batinyuka mu finance kurunda y'amafaranga rero ico kitwaragishitseko kandi turabona ko hariho abo amikoro ariko ari sunonora hariho intahe tubona tukabona turazbishimye no mu ntara za ruguru bo biroroshe kubera ko bafise amatongo barashobora kurima rero turafise mu ntara ya Kayanza Ikarusi Ingozi n'Igitega abantu bariko bararima barimira hamwe muri abo hariho umugwi w'abantu mu gihugu bakumiriwe batagira amatongo cyane abaje bita abatwa abaterambere barimwo mu bo dukorana nabo bagiye hamwe n'abandi bakaronka ahantu barima birabafasha kugira ngo imiryango yabo n'amikoro byisununure aho ni kugisata cyo kugwiza umwimbu no kwiteza imbere ko mu gisata c'amahoro twarakoranye n'abadufasha harimo ishirahamwe yitwa Tia Fund kuko rimwe na rimwe ni byiza ko tuvuga abadufasha ni ishirahamwe Grow rero turafise abantu twita bubatsi b'amahoro bafasha mu kibano kugira ngo amahoro atsimbatare cyane mu gukinga amatati niyo yabaye uraze ahantu hari abantu ha mu runtu bagafasha kugira ngo ayo matata ahere ata amaraso asinze guseseka ata ngorane nyinshi zibaye rero abantu ba mu kibano abantu bari mu ntara zitatu dukorana mu ntara Karusi bariyo mu ntara ya Ngozi no mu ntara ya Kayanza yego yabwiye n'ivy'uburongozi nibindi bikorwa dukorana n'abarongozi amashengero n'abarongozi b'amashira hamwe kugira ngo kugira ngo gitere imbere nuko abarundi canke abanyagihugu baho bamaze gutera imbere kuko mu ndongozi abantu baje mu ndongozi bava mu kibano rero duciye mu barongozi birashoboka ko turonka abarongozi beza abarongozi basuku yego ngira ngo tuvuze icy'uburongozi ndagaruka cyane kwa Pastor Asher mufise n'inyigisho zitari nke mutanga haba kuri internet no mu buryo ku mamedia n'ahandi ndetse ababazi nk'umwigisha yigisha ibijanye n'uburongozi ndashaka kumenya kiye gikorwa muraronka feedback mu kwishura ikibazo mbanze ndabihuze gato na Greenland Alliance ibi byose tuvuze dukora biza mu nyuma y'inyigisho z'uburongozi no kuvuga ko twubakira ku nyigisho z'uburongozi abantu bakabanza bakigisha uburongozi niki bakamenyera kubaho bafise imbona kazoza bafise yereko bafise vision kuko iyo uri kurakora ibikorwa by'iterambere utagira iyo uje utabona iyo ugira uje
niyo uronse amafaranga ucuyakoresha nabi. Rero uburongozi burimwo ntituraba ngo mbega tuje mu by'amahoro tuje mu by'iterambere, abantu bose dukorana babanza kwicara tukigira hamwe tukabafasha gutahura iby'uburongozi ngene bimeze. Niho rero haca hazamo n'abari mu bibanza by'uburongozi nk'abarongozi b'amashengero, abarongozi bo mu ntwaro, nabo tukabafasha. Nje rero kuri iki kibazo ubajije uti mbega hari amakuru muronka bivanye n'ivyo muba mwigishije ngo mwumve ko hari ico biriko birafasha abantu. Amakuru ndayaronka ndayaronka mu nzira zitandukanye. Hariho igihe tugira intuze amakoraniro y'abantu benshi, ama conference publique, abantu bakitaba hanyuma bakavuga, baba bafise umwanya wo guhabwa ijambo wo kubaza ibibazo no gushikiriza ico bifuza. Barabivuga bakashikiriza ingene bibafasha, ingene hari ababa bikurikirana mu migwi ya WhatsApp canke Facebook canke ahandi, hajya barabivugiraho. Hariho n'ahandi muri rya migwi nyene ducishamwe inyigisho, hariho bamwe bandika kubera baba ari benshi ntidushobora kuguma twuguriye ngo bose bavuge, ariko turabaha uburenganzira bwo kwandikira bajya bita ba admin. Hajya rero naho turaronkamwo amakuru. Hariho abanyandikira jewe bakambwira ingene biriko birabafasha. Mbere washaka rero n'igitangaje n'abari hanze y'igihugu burya barabikurikirana. Hano muri Afrika, muri bihugu byo mu karere na kure za Buraya, baranyandikira bakambwira bati ibi bintu ntubihagarike, tumaze imyaka tubikurikirana, turabona ko ari ibintu bizima igihugu gikeneye. Aha rero tugiye kuri Facebook na za YouTube hoho biroroshe, ni muri kajya kantu bandikamwo ivyiyumviro, hajya naho ndaharonkera amakuru antera intege. Hariho rero n'abandi batazi kuvugira mu bantu, duhura gutyo nyene ntamuzi, mugabo kubera abamaze igihe kirekira nkurikirana, agacaza kandamutsa, agaca nyibwira, agaca mbwira rero n'igituma haca habamwe no nizo nkuru ingene vyamufashije, ingene biriko biramuteza imbere, ingene hariho ibintu yahora akora nabi yakosoye, ingene ariko aratanguza imigambi mishasha kuri ivyiyumviro yaronkeye hajya. By'ukuri amakuru turayaronka. Yego, ngira ngo tugize n'amahirwe yo kuba twakuronse, ufise n'ibitabo bibiri wanditse. Ndashaka utubwire uturezumire ivyo bitabo bivuga iki? Ndaza kubivuga ko mugabo ngira ntera intege abariko baradukurikirana. Muri Greenland turafise amakopi, naho yoba yaheze umuntu aje akamenyesha ko akeneye igitabo turakimukoreshereza mu mwanya muto akakironka. Ako karagaciye mugabo si gatoya ko ni kanini kuko turashaka ko abarundi basoma. Hanyuma ku kibazo rero ubajije uti mbega harimo iki, igitabo ca mbere kivuga ku burongozi mu majambo yoroshe cyane. Uhereye hariya hasi, uburongozi niki, kubaho ufise imbona kazoza canke yerekwa niki, mbega umuntu abironka gute, mbega umurongozi mwiza ameze gute, nibiki umuntu yo kwitwararika muri rusangi bisanzwe cyane kugira abo umurongozi mwiza. Mbega hani wacu muri kahise mu mico n'imigenzo y'igihugu ivyo uburongozi bimeze gute, ivyiza birimo nibihe, intege nke dufise nizihe kuko zirahari. Ico ni igitabo ca mbere. Igitabo ca kabiri kivuga kuvyo nita ivyizerwa vy'urufatiro bivamwo uburongozi bwiza. Abantu barakunda ibintu batatangiye ikiguzi, barakunda kubona bashoboye gukora ibintu canke bashitse ku bintu bashaka naho batoba baciye aho bategerezwa guca. Hariho ibintu rero mu buzima udashobora gusimba. Uri umuntu w'umubeshi naho wo kwifuza kuba umurongozi mwiza gute ntavyo ushobora, kuko uko kuntu besha bituma abantu batakwizigira. Mu burongozi naho kwizigirwa n'umushinge udashobora kwemera ko ari ikintu kiwunyeganyiza. Rero nivyo vyizerwa bitandukanye, kubimvuga kuri ku muntu yitaho ineza y'abandi, kuba umuntu afise umutima w'impuhwe ari compassion, kuba umuntu yemera gukorera abandi, uburongozi busuku, afise umutima w'ubusuku. Ivyo vyizerwa vy'urufatiro uburongozi bwiza bwubakirwako nivyo biri mu gitabo ca kabiri. Urumva ko ari ibintu vyiza mu vy'ukuri, abantu bashoboye kubishira ku mutima bakavyiga bakabishira mu ngiro vyohindura ibintu vyinshi. Cyane gose murakoze. Reka ngaruke ku muhuza bikorwa, mbega imigambi yakazoza mwishami Greenland Alliance ni kenshi umuntu avuga yakazoza umenga n'indi yahimaze, ariko urumva ko iyo mbona kazoza iyo vision si ikintu kitushikira buno nyene,
ni ukuvuga hari ibikorwa bibandanya mu kwagura ibyo bikorwa. Icya mbere ni uko nk'aho dukorera usanga dufise abantu batari benshi tuba turakorana, rero kandi twebwe twifuza kuguma dutambatamba tuja ahantu hariho n'ahandi tugikorera. Turabise nk'abakenyezi aho turiko turanababwiye dukorera mu mpera z'igisagara, abandi batubwira bati mbe tweho nimwo dushira mu bandi. Ni ukuvuga ngo ni ugukomeza gufasha abantu kwiteza imbere, ariko nk'uko Pasteur Rachel yabivuze, turakeneye ko abarongozi basuku tugira benshi bashoboka, kubera uko abantu bahinduka ari benshi niko ikibano kiba ciza. Ari naco gituma hariho abo bantu biga izo nyigisho, turafise urunani rw'abarongozi basuku twifuza ko bojamwo kugira ngo baze baraterana intege, baze barahanahana ivyiyumviro. Ikindi muri kazoza twasanze twabitanguye muri uno mwaka, izija guhona zihera mu ruhongore. Twasanze kwigisha abarongozi bakuze bariko baragenda, ariko ni byiza ko doja no mu mashuri hakaba ugwaruka wigishwa ibijanye n'uburongozi, wigishwa ibijanye no gukunda igihugu, wigishwa ibijanye n'intwari bereye. Ibyo navyo no mwaka twaratanguye n'amashuri makeya, twifuza ko tubibandanya uhere mu mashuri ajya yisumbuye secondaire, ariko twaje no muri za kaminuza. Uno mwaka twafashe ko twakorana n'amakaminuza ane, mugabo dusanga dukorana n'abantu batari benshi bitwita imboneza bashobora kudufasha kugira ngo uwo muco w'uburongozi busuku ukwire mu bantu batari bake. Ikindi nuko murabona Ashere yarabivuze, abantu benshi ntibasoma, ariko turifuza ko ubwo bumenyi bworonka abantu benshi cyane bashoboka. Ikindi murabona Pasteur Rachel ntazokwamaho, n'abandi bafashanye mu nyigisho, twese nitugumaho. Ni byiza ko umuntu yiyumvira kwagura agashiraho ikigo ku buryo abantu bashobora kurondera izo nyigisho. Rero mu byo twifuza kuzoshika ko muri no myaka 10 n'imbere harakenewe ikigo cigisha ibijanye n'uburongozi busukana mu gihugu. Mwaza ari inyigisho zihora zihaca zitari nke, mugabo abantu barakeneye kugira aho baja kubivoma. Rero Greenland rifuza ko ico kigo cobaho ibifashijemo. Yego nibaza ko bitari bike n'ibyo. Hama kubijanye no kubumbatira amahoro, turifuza ko abantu bomenya agaciro k'amahoro, kubera murabona ko igihugu cyahuye n'ingorane nyinshi, ariko turakeneye ko abantu bamenya ibintu bikomakomeye, ibintu novuga amavalere, ni gute amahoro arondegwa n'ingene abumbatirwa. Yego sinzi ko mwunganira muri imyaka 10 kandi iri imbere, mubona iki? Ico mbona ivyo mbona biratandukanye. Hariho kimwe cyamaze no gutangura kuba no kuyigwiza, tukagwiza abigisha. Ibi bintu bigitangura nasanga arije ndiko ndabikora jenyene, ugasanga inyigisho zose nigenda zitanga buhoro buhoro. Turagegeye turagira ibintu vyanditse, turaronka abigisha bateguwe nabo baza kwigisha abandi. Naba rero Augustin ariko aravuga, turifuza kubandanya tugwira mu buryo bwo kugwiza abigisha, kugira ngo ntibitugore gushikira abantu benshi iyo ubwo buryo akaryo kabonetse, bitewe no kwabigisha ari bake. Hanyuma ikindi ca kabiri no gushikira abantu benshi. Urabona nk'ubu ugiye ukaja, dufate nkaho mu Karusi twakoranye n'abantu bari mu kambi y'abateshejwe izabo. Bego nivyo baba bafise ubukene, muga ntibisigura yuko atabandi bakenye ariko batari mu makambi y'abateshejwe izabo. Abo nabo barakeneye gufashwa. Twifuza ko ahantu turi dushobora kuvuga ngo uyu mugwi turawushikanya aha, reka urashobora kubandanya wonyene. Barashobora kuja muri microfinance bakaronka amahera, baramenyereye ibikorwa ivyo gusubiza amafaranga barabizi. Kumbure twararonse nk'ababa bari mu burimyi n'abajya bahinga b'indimo mu karere, twaramaze kubahuza, barazi ingene bakorana. Reka turaba abandi nabo ngaha iruhande. Ico naco nico dufise nk'icifuzo muri iyi myaka iri imbere. Hanyuma icifuzo ca gatatu nuko turetse uturere tumaze gushikamo, nuko twoshika no mu turere tundi. Ni muri ya ntumbero nyene yo kwagura ibitigiri vyabo dushikira. Hanyuma icanyuma nkuko byose yabivuze, ni gute ubu bumenyi, ibi bintu tumaze imyaka yose twigisha, byoshobora gushikwa ahantu ku buryo abantu bashobora kuza bakabitoraho. Ari abakeneye kwicara bakavyiga batekanye bakavyiga, ari abavuga bati duha audio yose mwagize mwakoreje muri iyi myaka akaba hari, abavuga bati duha ibi bitabo bikaba bihari. No kuvuga
gica kiba ikigo. Ubu nabo n'umugambi dufise muri iyi myaka iri imbere. Imbere yuko turangiza hariho nk'abantu baba bakurikiranye kino kiganiro bakumva barifuza gukurikirana porogaramu atandukanye ya Greenland Alliance, mbega bo ba contact gute? Yego, urakoze cyane kuri ico. Nibaza ko icambere bivana n'abaribo kuko hari abantu usanga abatari bake muri kino gihe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Greenland irakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Turafise konte yahindutse yitwa X yahora ari Twitter. Turafise konte Facebook, turafise site web, nakuvuga ngo ibyo byose turayifise. Urondeye Greenland urashaka kuyitora kugira ngo uronke aya makuru. Ikindi Pasteur Rachel yavuze hariho amagroupe WhatsApp tuba turimwo. Nibaza ko aho hantu hose umuntu ashobora gutora amakuru. Hariho n'abahora baza kuri biro yacu, n'igihe babaze kudusaba kumbura ibintu turafise, ariko ahanini uturondeye turafise aho dukorera, turafise muri zo ntara zose dukoreramo, turafise abantu dukorana bo twita ijisho ryacu. Rero umuntu abadukenera ashobora kudutora. Hariho izindi nyigisho yavuze asanzwe atanga nawe yashere nk'umwe mu bigisha. Hariho ayandi masite ahari dukoresha, ariko umuntu akeneye ibintu bya Greenland muri kino gihe arabironka bitari bike. Ibitabo barazobitora kuri biro kuko yavuze ibyo bibiri, ariko hariho n'ibindi biba bivuga ku zindi nyigisho nabyo biba bihari. Yego, mbega biro isanzwe iri mu Irohero. Hariho ibarabara bita Boulevard Doriprona inomero 58. Abantu bazi ibarabara bita Muyinga ni haruguru yaho gatoya. Inzu igeretse, niyo nzu iri hafi igeretse urenganye Muyinga, nk'urupangu rugira 4, parcelle igira 4. Ucubaza muri Greenland ni biro bita urudome B4 no Greenland ikorera, kandi n'ahantu horoshe. Canke umuntu wese arashobora kubaza akarondera, bashaka kuhatora ko naho urondera ku mbuga ngurukana bumenyi ashobora gutora Greenland. Murakoze. Reka dusozera, sinzi ko hari akajambo urangiriza ko. Ako kurangiriza ko urumva ko imyaka 10 turayimaze. Imyaka 10 Pasteur Rachel yavuze atari byatunaniye. Biri imyaka umwana naho bareka arakura, hari ibintu byinshi byananiranye. Twizeye ko muri no myaka yindi 10 hariho impinduka twiteze. Cyane cyane turiteze ko abantu twokorana batoba abantu gusa, ko hari abantu twabonye baza kuraba ugasanga umuntu abaza yiteze ibitangaza, ariko cyane cyane impinduka umuntu nawe aragira icyo aterereye. Twifuza ko twokorana n'abantu bakumva ko by'uburongozi bushanke byo guterera iyo mpinduka umuntu ateza kugira mu ruhara. Nta kintu na kimwe cy'igisida gishika ku muntu hama hari mu ruhara rw'umuntu. Abantu rero barumva ko kugira kino gihugu cyacu gihinduke, kugira ngo abitera mbere bumve ko nabo bafise uruhara, nabo birabaraba. Uburongozi busuku, iryo terambere twari turavuga ico kibano ntigishoboka atarahora rw'umuntu rurimo. Byo kuzera inze abantu batega amaboko, twe muri Greenland twatubibabwira dukorana bose, ntibibaze ko hari undi muntu aza guteza imbere wewe uri kuraba hirya. Yego, kandi ibyo byose twavuze ntibishoboka mu gihe amahoro atayahari. Amahoro ni tuteza gutanga ikiguzi cyo kurondera amahoro, byo biva mu bintu byinshi. Murumva ko twushira mu byo kurwanya igiturire, kuko ahantu atari ahantu bagiye igiturire iterambere ntirishoboka. Ariko ko Pasteur Rachel yavuze umushinga wa byose nuko abantu babarongozi basuku, bakemera ko basuku, bakemera ko impinduka ishoboka nabo bageze mu ruhara. Yego. Pastor, akajambo kanyuma mudangiriza ko na akahe? Ako nurangiriza ko sinosubiramo ivyo Augustin yavuze ko bari gukoresha nabo umwanya. Je reka ntanga impanuro muri, kandi ndayitange ku barundi bose, umuntu wese ariko aratwumviriza. Muri iyi myaka nasanze abantu benshi badaha agaciro inyigisho nk'uko tuvyibaza, nabajya baba bazijemo. Uza kubibona ko umenga barondera ubumenyi cyane mugabo badashira mu ngiro, bigarukira mu mutwe. Kugenda ngo babikoreshe usanga atari benshi babikora. Aha rero nagomba mvuge mpanura ngo iyi ngeso tuyireke. Ubumenyi budashizwe mu ngiro ntaco buhindura. Ikintu cyonyene gituma
ayo mahoro yariko aravuga iryo terambere bishoboka nuko abantu bamenya ivyo batari bazi bagaheza bakabikora umenye ikintu gishasha ntugikore uguma umeze nka kwa kundi nyene wari umeze utarakimenya uburundi rero ntibuzohindurwa n'ibintu by'ibitangaza nta bamarayika bazokoroka bava mu ijuru abamarayika barahari mugabo sico bajejwe abazungu bazoza mugabo baje gufasha kandi iyo uriko urafasha umuntu atari ko arakora ivyiwe n'ubundi ntacavamwo turakeneye rero kuba abantu baha agaciro ubumenyi bakabukura mu vy'ubwenge bakabuzana mu ngeso zabo aho rero ivyo bintu tubishoboye burya no gutera imbere bica binyaruka mugabo tutarabishobora nayo mafaranga muca muyajyaniramwo kubera ingeso mbi kuko twaranabibonye hariho bamwe iba yaronsa ahubwo zica zibinduru basanga muri ko muratatura amatati rero duha agaciro ubumenyi cyane cyane tubushire mu ngiro nico kizokiza iki gihugu ndabashimiye cyane murakoze namwe turabashimira akanya mwaduhaye kandi n'abadukurikiranye nabo nyene turabashimiye murakoze reka namwe ndabashimiye kuba mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera ya kino kiganiro mushishikare kuryohererwa ibiganiro vya televiziyo yanyu naho utaha